Reka mbanze ndababwire. Okay. Ku busanzwe mu kanya kaheze naberetse umuntu yitwa Polycarpe yagiye Dubai abonye nashize inomero ngaha ku rubuga rwanje. Mu kanya kaheze mwabonye ndabereka iyi post ndababwira ko ari umuntu neretse abantu bamufasha kwa applyinga ibintu vya Dubai, hanyuma gushika naho babimufasha aragenda aragera muri Dubai mugabo yanka gutanga amafaranga bamurihiye bamufashije. Jewe sinsafirisha abantu muri Dubai, n'abarya abantu ntibasafirisha abantu muri Dubai. Mugabo ni agence icuruza amatike y'indege, icuruza n'ibindi bintu, kuko bakoresha ubwo buhinga ushobora kugenda bakagufasha kwa applying ivyo vya Dubai. Rero kubera ko aje namurungitse uko nanje nigeze kuhacisha abantu, narigeze kubivuga ngaha murabizi impamvu nama ndabikora. Je vyangize ko ingaruka abantu muza munambwira ngo ndabafashe muzoze muritonda, nzoza ndareka kubafasha kuko urumva ibintu bica bingaruka ko sinshobora kuvyemera. None nk'itike nk'umuntu akuriye itike y'indege hanyuma ntumuha amafaranga yiwe mu vy'ukuri, ntimwumva yuko ivyo bintu ari ububwa? Mwumva ko ari ububwa kweri? Reka ndabereke akarorero hano, mumbabarire gatoya ngoma ndabereke ibintu bitangaje. Icya mbere ndabumvisha kwanza aya majwi y'umugore wiwe ariko aransaba ngo ndamufashe kandi si akazi kanje. Jewe Sara umwe mwavugana bya bintu byerekeye bimwe vy'i Dubai. Iyi nimero ya mbere ni ya musaza wanje, nayo ni ya mukuru wanje umumama. Urumva uyu musaza wanje umubuze ucurondera mukuru wanje, bose twavuganye. Izi nimero zose yampaye ndazifise ngaha, icyo ntarakora gusa sindabatelefona, mugabo nzobatelefona, nzonazishira habona batamubwiye ngo ariho amafaranga y'abandi. Tunari nkicumviriza hoje kubera sinari ku murongo. Mugabo muri aba babiri bose barahazi hakuru, mugabo uwifise inkaratasi z'impapuro z'iparasera ni uwa mbere niwe musaza wanje. Twari twavuganye mugabo akambwira yuko intuze umuriro ugira umuherane, rero sinzi ko arasubira ku murongo. Murakoze, reka rero Muranyumva rero, uyu ni Sara, uwo mukenyezi w'uyu mugabo Polycarpe ariko arasaba yuko ngo umugabo we kugira ngo asafire agende ni umusabira bajya abantu ngo ngo akabaha impapuro za parcelle. Nabwiye ati bajya abantu rero ivyo si byo bakora, ahubwo kubera ko je babona abantu bankurikira babanyizeye, reka ndabagusabire bagufashe bakurihire itike y'indege hanyuma uzoheze basubize amafaranga. Nuko rero baca baravyemera baramurihira. Urumva za mpapuro ntiyazitanze, numva ukuntu na jewe nzihitana agahanga. ndabarondere kuko iyi nimero ya kabiri uyu niwe yari yatwaye amahera y'ubwa mbere azoca arutwara. Muragize neza cane rwose, nari mu kazi k'aba bagome atumagize ukuri aho, reka ndagutelefona nje nugura VPN kubera ndafise VPN y'ukuntu ishitse yatanguye kuza uyu munsi kuko naje kuva hiyagiye nisubira ku murongo. Abantu babona umuntu ari gutaha urumva baramuhakuza agakora kagomba no kumeneka. Nisubiye ku murongo uyu munsi kuva caki naramuhaye nimero kiyagihe ndavuga ati murondera mugisha muvugana ama namwe muraho mumeze neza. Aha rero reka arambwira ko umugabo we yashize Dubai, none ngo we bagikora akazi yarakiri muri Saudiya, mugo umugabo wiwe yageze Dubai yatangiye gukora akazi, hashira bimbwira ngo yashitse ngo yatangiye n'akazi. Shitse yatanguye kuza uyu munsi kuko naje kuva hiyagiye nisubira ku murongo. Hepfo ngo Natashe ubu nyine niho ngishika Ethiopia. yarambwiye ko yatashe ageze Ethiopia. Ninde? N'uyu Sara, n'uyu mukenyezi mubona uyu. Aje nzohava mfashe n'ibintu binkorako, ntituzinanye. Urumva ngiye kumwishinga ahantu agirira n'abantu bankurikira, muzoze musaba serivisi mwitonze. Umugabo we aragiye ageze Dubai. Rero vyagenze gute? Ngomba ndabereke igitangaza hano. Ageze Dubai nguyu yaciye atangira kuba imboregwa, kubera ko rero ariko arigenza nabi. Naramuhanuye ati mugabo wagiye kurondera ubuzima. Okay. Uwo ni umugabo wiwe. Mucyo bakore sawa ngo fata
ngaha ibikomere bifise jewe naroreye kumana ntuzonywa n'umunsi n'umwe nizanye ko mwari muzi ko mantaye uyu ni umugabo wiwe rero umwe Polycarpe umwe yanditse na komantere yo kuntuka nayibonye yageze Dubai aho kugira ngo akore akazi kamujanye ashitangira kuba imboregwa muri sosiyete ahantu hari batangira kuza baramubwira ati ivyo bintu ukora sivyo we waje gukora kora akazi kuko jewe abantu bose bacenga ku rubuga rwanje ndabakurikirana gushikana Dubai nkaguma ndabe ivyo bigira abandi nkabahanura ndamuhanuye yaciye avuga ngo je nguranzi ngo je ngurazi ngo icyondi nguyo mu ndabiri ibintu hari mu Dubai bagiye gukora iki ni kimwe mu mavideo nobaha arenga imwe urumva nguyu ariko aranywa inzoga ahantu aba yashikiye kirazira ko abantu bahashikiye baheza ngo bahanywere inzoga murambabarira kirazira ko abantu bahashikiye bahanywera inzoga my god okay hano kirazira ko abantu bahashikiye bahanywera inzoga wewe ariko arinywera inzoga kandi kirazira kikaziririzwa yuko abantu bashikiye hano hantu bahanywera inzoga naho barara muri vya vyumba vyiza murabibona ariko arinywera inzoga bavuga ngo je ngo muranzi jewe ngwiriya murabibona Red Horse nimba Red Horse bya biyoga bikaze cane gose from tomorrow remove these guys now we are 05 you don't need to sleep urumva baje bati bari kubandikira message umukoresha wiwe kuko ntiyabemerera ko baryama muranyumva basa mu bose wiwe ko yotuma mwirukana akamukura kubera yuko atabemerera yuko baryama maze kumuhanura ati rosha bo bagiye gukora zurakora akazi apana kwishinga kaboregwe amafaranga baci banka kuyatanga muranyumva abantu muza ngaha rero mukaza musaba ubufasha muze musaba ubufasha no kuri mubanje kwitonda kuko nimba musaba ubufasha mukaza gukora ibintu nk'ibi muzamenye yuko twebwe kamere yaze niyo mpamvu uzosanga ati abantu babafasha baronka barundi bene wanyu abandi bararyamye wewe yicaye ariko aranywa inzoga ahantu mu buryamo kirazira kuhanywera inzoga kuko n'ahantu haba abantu benshi muri bya bitanda bigerekeranye ariko avuza iradiyo abuza abandi kuryama gusinzira saa 11 zo mu gatondo abandi bararyamye wewe nimba atari saa 5 sinabibonye neza okay saa 5 z'ijoro by the way murambabarira ngomba kubwira imiryango we yampaye imubwira ari amafaranga sawa ngo fata ngaha nuzi neza we yanje igisasu giturika muranyumva nuzi neza we yanje igisasu giturika nuzi neza we yanje igisasu giturika ngo jewe ndi gisasu giturika nuzi neza we yanje igisasu giturika nuzi neza we yanje igisasu giturika ngo jewe ndababwire ngo jewe ndi gisasu giturika nuzi neza we yanje igisasu giturika igisasu giturika abandi bararyamye ariko avuza iradiyo yabujije kuryama ibi byose birabujijwe muri kampani hanyuma agaca yandika message z'ubujuju vraiment akanga no kuriha amafaranga mwabantu je ngaha murazi ko ndabafasha ibintu byinshi sinda basafirisha nta n'ivyo nse gusafirisha je nkora mugo murazi ko abantu benshi ndabafasha ibintu kandi nibereye ngaha i Burayi nkabereka ahantu bariko barasafirisha abantu ababajana Saudiya none je na Saudiya ariko ndahabereka kandi mukaca mukagenda bikagenda neza iryo si ikosa ryanje nkweretse ati ijya ofisi bagufasha ibintu vya green card niko natohoje kamenya ko aho hantu babigufasha sibo bakurungika i Burayi mugabo baragufasha ce muri Amerika baragufasha kwa applying ivyo bintu mwico gihe ntuza kuvuga ngo urumva rero ngo bajye abantu barungika abantu muri mu Burayi kandi baragufashije
nubwo batabikora hariho ama agency hajya ashobora kugufasha gukora ivyo bintu. Tandukanya rero ahantu namweretse haca si abarungika abantu Dubai, mugabo nahamweretse kugira ngo bamufashe kuko basanzwe bacuruza ibintu by'amatike y'indege babitabura n'ibindi bintu by'amavisi, barabimufasha rero aragenda mugabo abura amahera, aca arabasaba, ansaba ko ndamubasabira, ansaba ko ndabasaba bamuri itike y'indege ku ideni azoya bahagezeyo. Nca ndamwishinga kuko bazi ko ndi umushinga ntahe, nanjye nacishije abantu ba famiye yanje barabafasha baragenda baragerayo. Nama ndabivuga muri audio muri video natanze narabivuze ko bano bantu batasafirisha mugabo bafasha abantu, kandi abamaze kuhaca bose barashitse. Naberetse amaviza menshi y'abantu bagiye babikora bayifasha kubikora bonyene bakabibafasha, hanyuma bari bafashe baragiye barageze. Rero muze mutandukanya ibintu, guherana no kuvuga nabi biratandukanye. Nzogira igihe nzofata ingingo yo kutaza ndafasha abantu, ndafise ibindi byo gukora, ibi ndabireke kuko abarundi bamwe bamwe, si bose, kubagirira neza no kubagirira nabi nicyo kimwe. Niyo mpamvu muzobona ati abantu babafasha, uzabumva ngo umuntu ageze hanze ngo aca ahinduka. None wobura guhinduka gute ufasha abantu bakagira ibintu nk'ibi? Wobura guhinduka gute? By'ukuri umugore uwo mukenyezi yaraje ngaha arambwira ibyo ambwira, ndamwemerera ngo turiko turafasha, ngo dufasha. Ari muri Saudiya naramubayeko, ndamuba hafi, ndamufasha, ariko wapi, naramubayeko ndamuba hafi ndamufasha, ariko byose byabaye ubusa. Gushika naho ndamufashiza n'umugabo aragenda aragera Dubai, nta n'ikingoro gitoboye yigizamo, 10 rimwe ritoboye ntigize arimwe, nta mafaranga namusabye. Reka ndabereka umugabo we yagiye Dubai, yageze Dubai, ntimugire ngo ndababesha, singuyu nk'abantu mwe, sindababesha ni hatari. Nguyu n'ukuri sindababesha, yageze Dubai. Polycarpe reka ndabereke hano, ndafise na message navuga n'umudamu we yanyandikiye inyuma y'aya ma audio. Ndafise message yanyandikiye hano ambwira ngo ndamufashe, kandi naramufashije. None impembo bampembye ngiyo mwayibonye mwese mwabantu mwe, ni ku impembo bampembye niyo mubona yo kumaramaza no kumpemukira. Hariho ibindi bisigaye kuzozana, ndabereke yuko uyu muntu atari mwiza na gatoya. Nukuri muze murambabarira, ngo uyu niwe yahemutse, nimba agomba ko ndamwamamaza ngo uyu niwe yahemutse, ndamwamamaze niwe wuyu. Aha yari yigiriye Dubai, ngo uyu yigiriye Dubai mwideni, hanyuma yanka kuriha amafaranga y'abandi. Igihe Dubai mwideni yasekuye amafaranga y'abandi. Nguyu ubuzima bwaryoshe, umugabo ntekare amafaranga y'abandi. Umusomye message madame we yanyandikiye, nguyu madame Polycarpe yari muri Saudi Arabia. Nguyu kinamajije impamvu badashaka kuriha amafaranga y'abandi, ndabaza ko ashaka guteza ibibazo. Hanyuma aravuga ngo murondere muvugane, arakwishura. None ngo azava, umugore wacu yatangiye ngo none ngo azohava ngo yaherana ngo ariko arakora, umugabo we urumva. Hanyuma turamaze nawe ivyo twavuganye, reka mvugane n'ubakuzanye, hama uvuge ko ari deni twavuganye, si wewe wayiyemereye yariha ushitse. Urumva yarashitseyo byose, izindi message zariho ziraba hagati y'uwo mukenyezi wiwe. Urumva muri make barihindukije. Umuntu yihindukiza ntabwo ivyo avuga ngo sindahembwa, ngo nzohembwa. Ubu haheze amezi, reka turaba, haheze amezi kuva
kuva agiye haheze amezi yampaye ifoto yiwe anyereka ko umugabo we yagiye yagezeyo, hari igenekerezo rya 20 z'ukwa gatanu, niho uwo mugore wa Polycarpe yampaye ifoto anyereka ko umugabo we yagezeyo. Reka nagure muraba, aha niwe yampaye ifoto anyereka ko umugabo we yageze Dubai. Nguyu nguyu ariko arambwira ngo umugabo wanje ngo yagezeyo, ubu ngo yatangiye kurya inyama zisyeye, ngo ni sawa, ngo Yesu agira neza. Si nguyu n'igihe agafoto anyereka kubera ko yagezeyo, Yesu agira neza, aryohewe cane gose. Cuma n'akawodi yambwira Shitsi yatanguye akazi uyu munsi kuko naje kumubwira nyine nisubira ku murongo. Abantu babona umuntu ari gutaha urumva baramuha akazi agakora, kagomba no kumeneka. Nisubiye ku murongo uyu munsi kuva shaki naramuhaye nimero kiya gihe ndavuga ati murondera mugisha muvuga ama namwe muraho mumeze neza. nguyu amafaranga rero yatanze. Rero nagomba nabwire ntimuze mugira iterabwoba, nyuma yaho nshize poste hanze baciye batangira kuzana iby'iterabwoba, ngo urumva ngo dusha turementanya ngo ibi n'ibi n'ibi nyuma y'amafaranga y'abandi. Muriko mugira n'abo abandi bantu bahora baduca ko ngaha tukabereka tukabafasha, ntituba tukibafasha kubera ko mwanka kuriha amafaranga y'abandi. Rero ibi uko ndabafasha niko abazoza bagira amakosa nzoza ndabashira hanze. Ubu rero ndagomba guca ndabereka n'imiryango yabo bose bampaye bagiye bavuze, hari amatelefoni amanimero bayampaye kandi yabereke amanimero yampaye ngaya ari hehe, ngo aho witwa Jafet Kamenge na mama Ketia, aho bose yarabampaye. Bwiza kubavugisha ngaba ntimugira ngo ni uko ndavuga ibintu by'intuzenya byo kurementanya, ntibiboneka neza ariko barimo ngaha. Murababona ngaba abo bose nzobazana. Ntidushobora kwemera ko haza haba ubujyajya nk'ubu. Murakoze rero, ningombye kubereka umuco ya video nashize hanze ya posta nanditse hanze, ndababwira ko abantu muza musaba ubufasha muza mugerageza gufashwa korohereza ubafashije kugira ngo ntagwe mu kaga abarihira amafaranga.